Hari umusore yaragiye muri resitora. Nyakubahwa ko nshaka ibyo kurya, ese mwaba mubifise ibingibi? Ibyahe musore ibingibi? Murabifisira? Musore akibaza ibyo kurya, hari igikapu yari ahetse, ndetse ico gikapu kirimo umukobwa. Umukobwa arangije asatira hamwe babika amafaranga. Umukobwa arangije atangura kwiba amafaranga. Nawe undebere. Bano bantu ni imbobo. Umusore ariko abaza ibyo kurya kugira ngo abarasamaza bano bantu bakora ngaha mu resitora kugira ngo n'umukobwa bariba amafaranga. Musore uko uvuga ibingibi, umva rero ibingibi turabifise hano hantu. Rero nimba ubikeneye reka tubikuzanire. Nawe undebera umusore kasamaza abakozi kugira ngo umukobwa bariba amafaranga. Umukobwa arangije asubira mu gikapu. Umva sawa rero musore reka tubikuzanire. Reka tubikuzanire musore. Nawe undebere. Ico uno mugabo atazi baramwibye. Umva no kuri mwakoze cyane, undi umunsi muzagaruke muri abakiriya beza. Umva namwe mwakoze cyane kutwitaho. Nawe undebere umusore yaragiye. Musore ataragenda, musore amena ikirahuri hasi. Urebe witonze. Musore amenya ikirahuri hasi ataragenda, kandi mu gikapu ahetse kirimwo umukobwa, ndetse uwo mukobwa nawe yariko ariba amafaranga mw'ino resitora. Umva musore ataragenda baramuhamagara. Rebe witonze. Umva rero musore, nta kuntu wagenda udakubuye bino bintu wandagaje hasi. Nyene nyakubahwa, none ko atamwanya mfise mwandetse nkagenda sincegwe ku kazi. Nukuri ku kazi bavura banyirukana ncerewe. Oya musore, twe nta muntu numwe tuje twemerera yuko yagenda kandi yangije ino resitora yacu. Rero nta kuntu wagenda udakubuye bino bintu wangije. Barangije wa mugabo arangije amuha ibintu by'ibikubuzo kugira ngo akubure bino bicupa amenye hano hasi. Kandi makino gikapu kirimo umukobwa. Ese umusore arava amahoro hano canye. Umusore nta kindi yakoze, yashize ca gikapu hasi kirimo umukobwa. Arangije atora imikubuzo atangure akubure. Umva nyakubahwa, je nta kibazo ndabikuraho. Ni mu karesitora. Ku kanya umusore akirika arakubura, haza undi umugabo. Urebe umugabo aje afise ikindi gikapu gisa neza na neza na ca gikapu umusore yari afise carimwo umukobwa. Rebe witonze. Akuyu munsi nuko tugatanguye. Umusore yaraje akubura bya bicupa amenye hasi. Ico atazi hari umuntu yazanye ikindi gikapu bisa na neza na kiya gikapu yari afise, ndetse ibikapu biri ahantu hamwe. Hano utarabye neza watwara igikapu c'undi umuntu. Umusore arangije afata bya bicupa bishira ku ruhande, ubundi atora igikapu ciwe ubundi yigire. Umusore arangije ntiyitaho kuraba igikapu ce, arangije aterura ca gikapu ca wa muntu ahejeje kuzana. Urebe witonze. Umva mugabo bite umeze neza? Cane gose meze neza mwana. Umusore atwaye igikapu kitari ici, kandi igikapu ciwe kirimo umukobwa. Dore igikapu ce agisize hano hantu. Nyagasani, akuyu munsi nuko tukinjiye. Nongera mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Umusore yaraje. Umusore nyene azi neza ko igikapu yatwaye kirimo wa mukobwa. Nawe undebera igikapu yatwaye nico undi umugabo, ndetse wa mugabo ubu ngubu yatwaye ca gikapu kirimo umukobwa. Umusore arangije akuraho igikapu nyene azi neza ko bagira barya amafaranga. Umukobwa yivye amafaranga. Umva bwa nyuma na nyuma ubuzima bwacu bugiye guhinduka, kubera uyu munsi ndazi ubu ngubu watuye amafaranga menshi. Umusore arangije afunduruye. Umusore abura umukobwa. Mwana yanje bino bintu ni ibiki? Umukobwa yabaye jini cange. Ariko bino bintu ni ibiki? Umusore yarebye neza indani
usanga mwari ibintu byo kurya bivuze ko wa mugabo yarashiriye umuntu ibyo kurya none umusore yatwaye igikapu ciwe. Mana yanje ibintu bintu nibiki? Umusore yabirebye abona mu by'ukuri igikapu yatwaye ntabwo ari iciwe n'icunda umuntu. Umusore yarumiwe. Barakwiko wa muntu yatwara ca gikapu kiri mu mukobwa yaraje. Nyakubahwa nyene mubabarire cane natinze kubazanira ibyo kurya mwadutumye, ariko ntaco reka mfundurure ndabibereke nyakubahwa. Mugapfunduruye asanga mu muntu we nyagasani. Mugabo yarumiwe. Wa mukobwa yavuyeyo. Umva ndabateka siripirize ndazi ibingibi ntabwo mwari mubyiteze, ariko nyene nabikoze mbishatse. Mukobwa arabesha. Mukobwa nyene ashatse nyene ku buryo abereka nkaho menge nyene nta kibazo, yigishe nkaho menge arabatunguye. Ariko umukobwa mu by'ukuri arazi neza ko bano bantu batari bazi ko mwa kino gikapu harimwo umukobwa. Bose barumiwe. Ndetse uwo bari bazaniye ibyo kurya atangura guseka we. Mana yanje bino bintu ni ibikira? Mukobwa. Umva se muratangaye? Turatangaye nyene. Ni wa muntu bari bazaniye ibyo kurya? Ariko ko bitangaje. Ariko mani, utubundi nagutuma ibyo kurya ukanzanira umukobwa. Ariko wa mugabo we, bino bintu wakoze ni ibikira? Je nagutumye ibyo kurya, ariko nawe unzaniye abakobwa. Bivuze ko ubu ngubu ndagutumye ibyo kurya wumvamwo abakobwa? Mbega gutangaje wa mugabo we. Gusa n'ubundi nubwo wabikoze, je numva ndabikunze pe. Nubwo wanzaniye no mukobwa, kuko mbona no mukobwa ari na keza. No mukobwa ni mwiza. Je ndamukunze. Nakasani. Nawe ndebere wowe bari bashiriye ibyo kurya akunze no mukobwa. Ariko nyakubahwa, bino bintu uko uravuga ngo ni ibiki? Ngo ukunze no mukobwa? Je nari nkuzaniye ibyo kurya, noneho nje ndiko ndapfundura ngaha byantangaje cane kuba nasanze. Oya. Musore nyene yatangwe kuvuga ngo je ntabwo nazanye umukobwa, noneho no mukire aciye amwitambika mubwira ati oya. Mva rero musore, ubundi je n'ubundi nta na apeti nari mfitiye ibyo kurya. Habwo ubu ngubu numva apeti y'uno mukobwa. Uno mukobwa ncinda mugirira apeti renze pe. Habwo wakoze cyane mwana. Wankoreye umuti, wakoze neza cyane. Habwo fata no mafaranga. Kandi ikindi simbona n'uburyo nanagushimira. Urankoreye ikintu ciza pe. Nawe ndebere wowe bari bazaniye ibyo kurya. Nawe ndebere. Musore yarumiwe. Musore yarebye abona umukira muhaye amafaranga menshi kubera azanye umukobwa. Gusa umusore nyene ntazi n'uburyo umukobwa yashitse mu gikapu ce. Umukobwa yarabirebye abona umusore havura, avuga ko atari we yazanye no mukobwa, ahavura mu maramaza. Arangije umukobwa kure y'amafaranga, arangije arayamuha. Umukobwa haye amafaranga no musore kugira ngo ntavura avuga basi byibuze ko atari we yamuzanye mu gikapu. Mva rero ndakwinginze, ntubwire uno mukire ko atari we wanzanye, wegenda. Sinkwaye amafaranga, wegenda. Ntaramuzana ibyo kurya kugira ngo aguhe amafaranga. Sawa rero genda, ntumubwire ko atari we wanzanye. Sora abonye nyene ko umukobwa muhaye amafaranga. Mva nyakubahwa, reka nizere ko ibi ngibi wabyishimiye cyane. Mva sawa naco yabyishimiye, wegenda. Umva cyane gose nabyishimiye. Gusa umusore nyina nyegeje ibanga. Ahisha ibanga. Mukobwa yaya amafaranga umusore kugira ngo navura bwira uno mukire ngo katari we yamushize mu gikapu, katari we nyene yamuzanye. Mva rero muko nukuri naniteze ko ujya musore agiye kunzanira ibiryo, ariko biratangaje cyane kuba yakunzaniye. So nyene bundi nagukunze mukoreka. So mbwira rero muri kano kanya dukora ibiki rero? Bwira dutangurire rero ku biki? Mva mbega gusa biratangaje cyane kuba umusore nkawe mwiza ariko arihutisha ibintu.
rero byakabaye byiza witonze mbere yuko dutangura akazi kacu, ubundi ukamanza ukaja mu bwogero hamukoga kugira ngo nanje mbe nditegura, mbe ndakwitegurira. Kandi nakwishimiye nawe mbona uri umuntu mwiza. Uvuze ngo manze nje mu bwogero cane. Wewe uragenda mu bwogero ubundi manze woge, nanje mbe ndigitaho ndagutegereza. Ororo cane gose muko, si ureba? Ubundi wewe nagukunze nkikubona, ariko ubu ngubu ntanguye kugukunda cane pe. Umva cane nanje ndagukunda, nanje ndagukunda n'umukobwa. Ariko umukobwa ariko agerageza basi byibuze wisha uno mukire ntamenye n'ikintu na kimwe. Umukobwa yarangije abona nyene ko umukire agiye koga mu bwogero. Arangije umukobwa akuraho telefone. Umukobwa yarangije atangura gutelefona wa musore, atangura kwandika inomero atelefone wa musore. Umukobwa yarangije atelefona wa musore. Wumve, umva bitaro cane gose yaroye nyene ibiki nyene. Urabona ibyo bintu wakoze ari ibiki? Ariko uri umusazi, ubundi gute watoye igikapo kitari icawe? Ibaze nk'ubu iyo bakanje nakubicanyi bari kuba banyishe. Umva rero gerageza unyaruke hano hantu uzu ntore. Ese uri hehe mukoyi? Namenya gute ahantu uri? Umukobwa yarangije arebye imbere. Umukobwa yararebye imbere abona sefu, bimwe ngo bita umutamenwa, bimwe babikamo amafaranga, bimwe wuguruye usanga ayo mafaranga. Umukobwa yarumiwe. Mukobwa utansubiza uri hehe? Umva manzi urindiye hari ikintu mbonye. Umukobwa abonye sefu, zimwe usanga amafaranga menshi. Umva rero umupangu twari twapanze wo kwiba amaresitora, wo kwiba abantu, ubu ngubu urahindutse. Muko uhindutse gute? Urahindutse kubera ubu ngubu ubuzima bwacu bugiye guhinduka. Umva rero reka ndakurungikire aho ndi, reka ndakurungikire location, ubundi unsange ahantu ndi, ubundi ndakwereka ikintu kigiye kuduhindurira ubuzima bwacu. Niyo magambo mukobwa yabwiye Yambobo, niyo magambo abwiye Yambobo. Ayibwira ati wengwa ndakwereka ikintu kigiye kuduhindurira ubuzima bwacu. Barakuka ntibyatinze umukobwa yaraje, yasutse ico kunywa cya wa musore ndetse n'ico kunywa ciwe. Arangije akuramo ibintu by'imiti, umukobwa akuramo ya miti sinziriza, ayishira mu co kunywa ca wa musore. Nawe undebere, umukobwa akuye imiti sinziriza ayisutse mu co kunywa c'uno musore, ndetse wa musore avuye mu bwogero. Ariko mon bebe, je numva narambiwe. Nawe undebere igisore gitanguye kwita umukobwa ngo mon bebe. Nagutegereje cane, ariko mbona nawe nta nuko unsanga mu bwogero twogane. Nawe undebere, kandi ikindi numva natanguye kugukunda cane. Umva rero navuze ubundi nta kuntu twatangura ibyacu tutanyweye, tutagize n'ikintu na kimwe cyo kunywa, siko? Ariko je nanyweye nyinshi kuva mu gatondo, ariko nyene kubera ari wewe ukampaye kano kantu reka ndakanwe, ubundi se sinkukunda. Orororo usora arangije anywa ico kunywa, ico atazi umukobwa yamushiriyemo kanwa kumve, yamushiriyemo ya miti sinziriza. Uya nyene subira unwe, nawe ndebere ninje. Usore arangije, musore arundamwe ico kunywa, kandi ntazi neza ko harimo umuti. Ya miti uyo uyinyweye uca utangwa gusinzira. Usore yarabinyweye, umukobwa yarangije aramwigira. Nawe ndebere, kandi mwibuke neza ko umukobwa yahamagaye wa musore Yambobo baze kwiba sefu y'uno musore, y'uno mukire. Umva mbega biraryoshe cane. Umva rero
hari ikintu kidasanzwe nkeneye kukubwira muri kano kanya. Ni igiki? Rero ikintu kidasanzwe nkeneye kukubwira muri kano kanya. Umusore gitangwa kuvuga nkaho umenga gifise ibitotsi. Umusore arangije, umusore atangura kwikubita hasi we. Ya miti iri mu kazi. Umukobwa yamuvangiye. Yamushiriye muco kunywa ya miti isinziriza. Noneho umusore w'umukire atanguye gusinzira. Umusore atanguye gusinzira. Umusore atanguye gusinzira. Muko wankoreye ibiki? Muko ibi n'ibi ni ibiki? Umusore arasinzira. Umukobwa arangije araza. Yumvirize neza ko umusore yamaze gusinzira, ko ya miti yamaze kumushikamo neza. Umukobwa yumvirije abona mu by'ukuri ya miti yakoze ibara. Umukobwa arangije ashira ico kunywa hasi. Ku kanya na wa musore araza. Kandi mwibuke neza ko umukobwa yamurungikiye location ivya bindi nye barungikira umuntu kugira ngo umenye aho yaba ari uwo muntu yakurungikiye ibyo bintu bya location. Umusore yaraje asanga umukobwa ari hano hantu. Umva reba ikintu naguhamagariye. Umusore yarebye abona mu by'ukuri ni sefu. Bya bindi babikamo amafaranga. Mbega Yesu Kristo, uzi ko ubuzima bwacu bugiye guhinduka? Ariko mukoje ko ntazi kumena sefu, urabona tubigenza gute? Ngo iki? Ngo ntuzi kumena sefu? Ariko wowe warambwiye ko uzi kumena sefu. Ese urabona kode nyine tuza kuyikura hehe? Umva rero muko, je gihe narakubesha ubundi je ntabwo nzi kumena sefu. Rero biradusaba duhige kode ijya sefu, ubundi dushemo kode ubundi yuguruke dukure ibirimo byose. Sawa rero nta kundi kuntu rero twabigenza. Reka rero dutegereze uyu muntu nasinzirije abyuka ubundi atubwire kode y'iyo sefu. Kandi kode nyene utazi nako nyene sefu iyo utazi kode nta kuntu yabundi yakuguruka. Civa ku kintu bita ngo umutamenwa. Kobo yakoreye ibintu by'ibisogisi. Umva rero nako n'ukuntu twabigenza. We ni wambare bino bishesheti, sinzi ko wabyita n'ibishesheti. We ni wambare bino bintu mu maso yawe ubundi wigire nkaho menga uri umwicanyi. Umusore yabirebye nta kundi kuntu babigenza. Umusore yigire nk'umwicanyi ubundi abaze kode y'uno mugabo. Umusore yaraje barako kaheze umwanya wa mugabo bamuzirikiye ku ntebe. Umusore atangwa kumubyuza amakofi. Ariko wa mugabo we, mugabo byuka. Ibiki nyene mbyuka ibiki do. Mugabo yasinziriye, shaba muhaye imiti yo gusinzira. Mugabo abyutse abona ikigabo kiri imbere yiwe. Warugabo we, ndakubwiye ijambo rimwe gusa. Umbwire kode y'ijya sefu cyangwa se nkwice. Ngo ikije unyica. Umva wa mugabo je ntabwo ndiko ndakina. Mbwira ubundi kode y'ijya sefu yawe cyangwa se ndakwice. Nimba udashaka ibibazo mbwira kode. Ubwo gwararebye umukobwa rubona ni wa mukobwa. Muko wangambaniye. Umva wa mugabo we, bwira kode ubundi canke se nkwice. Mugabo yatanga kumutera imigere. No kwena ngengize mbabarira. Umva wa mugabo we je ntabwo ndiko ndakina nawe. Umva ndaguhaye amasegonda 5 yonyene yo kumbwira kode. Sawa reka nyikubwira ariko ntusubire kunkubita. Nyene ni 9 6 8 5 2 1. Mugabo nta kindi yakoze, yatanguye kuvuga kode ubundi akiza ubuzima bwe. Si ureba mwana, ubundi yisubiremo iyo kode umbwiye. Ubundi nugurura ino sefu bitwara ibirimwo hama nawe ukiza ubuzima bwawe. Umusore nta kindi yakoze gurura gurubobo ruja kwiba ibyo abandi bikoreye nago rugatinya gukora. Nawe undebera basuma baje kwiba umwana w'umukire. Umva nyene ni 9 6 8 5 2 1. Umusore atamwa gushamo kode. Umusore ashizemo kode. Kode iranka.
iyi kode mushizemwo ntabwo ikunda, gerageza irindi ncuro mushiramo kode. Ariko wa mugabo we, je urabona ndiko ndakina nawe? Oya nyene kode nashizemwo ubutaha byarangoye cane, nasanze nayashizemwo narayibagiye. Mukasari kino kigabura baza kode ntikinsubize. Wa mugabo we, nimba udashaka gupfa mbwira kode, nimba udashaka gupfa mbwira kode. Je narayibagiye rero, je shaka munyice narayibagiye, je nta kode nzi. Ko bwarumiwe. Umva kandi kindi ndahamagara aba security. Kumbe mwe murabasuma kandi nawe muko ibingibi wakoze uraza kwicuza. Mukumenye ibingibi ukoze kuzobyicuza ubuzima bwawe bwose mu gihe uzoba washitse muri gereza. Ariko wa mugabo we, je urabona ndiko ndakina nawe? Nyine mumbabarire cane, ariko jewe simbona uburyo nababwira kode. Amafaranga yose nakoreye ubuzima bwanje bwose nayabitse mu iyo sefu. Ndakwinginze ntimunyibe. No mugabo kigabo cararebye kireba sefu. Kumba amafaranga yose wakoreye mu buzima bwawe bwose ari mu ino sefu. Mukubwa nawe, mva wa mugabo we, byiza wavuga utarapfa. Sawa basi reka mbabwire, mva ni 6, oya nako nyine n'indwi. Menga ni 6, menga ni 7, nawe ndebera umugabo. Mva nyine handika basi 4, 5, 6, 2. Mugabo atangura kuvuga kode. Kubera ko bari kwaramukanga bambwiye ati nutatubwira kode yino sefu turakwica. Mugabo nyine nta kindi yakoze, yatanguye kuvuga kode 5, 6. Ntibikinyere ko gumusiramo za kode nyene. Bwira kode iheretse. Umva ni rimwe. Mugabo aza kwandika igiharuro kimwe ca nyuma, yanditse iyi kode mwashizemwo ntabwo ikunda. Asye ibi ni ibikira. Kino kigabo kiriko kiratubesha. Mugabo yararebye, kino kigabo je ngira ndacice. Mugabo arangice. Umva ndakwinginze ntonyice. Umva kode ndabyibutse. Je naribagiye kode ariko nayanditse ku rupapuro. Kandi urwo rupapuro ruri mu ikofi yanje. Kandi iyo kofi yanje iri mu ikoti ryanje. Narishize mu ikoti ryanje. Rero ndabingize ntimunyice, genda murebe urwo rupapuro nanditsemo iyo kode ruri mu ikofi, kandi iyo kofi iri mu ikoti yanje. Ndakwinginze ntonyice, ndabinginze. Nawe ndebere. N'ibisambo byica n'abantu bishaka kubiba kikoke gusa. Mugabo arangije asubiza uruguma yarakuye hariya hejuru, kandi yaraje no kumwica. Mugabo arangije asatira nyene rya koti ririmo iyo kode. Ubundi akuremo urwo rupapuro rwanditseko iyo kode aze yugurura ino sefu biba amafaranga. Mva mombe ngufashe. N'umukobwa agenda gufasha urya musore. Ako kanya polisi zaraje. Umva musore ntugira ahantu uja. Nawe muko ntugira ahantu uja. Polisi zarabafashe. Ese polisi ninde yazihamagaye? Polisi zaraje. Umva ndabingize niyo mumbabarire n'amafaranga nari bwibe. Oya muko nawe undebere. Polisi zaraje kureba neza uhamagaye polisi. Ni wa musore. Umva nyakubahwa, umeze neza? Cana rwose je meze neza. Ese wamenye gute je ko ndi mu byago ku buryo wanahamagaye na polisi? Wamenye gute ubundi je ko nari mu byago? Umva rero urebye nyakubahwa, cagihe mwadutuma ibyo kurya nari mbazaniye ibyo kurya, ariko cagihe nazana igikapu canje ndagishira hano hasi, nagipfunduruye mbona havuyemo umukobwa. Rero urya mukobwa ntabwo ari jewe nari muzanye, nanje ubwanje byantangaje. Rero urya mukobwa je nagiye mbona amafaranga ngo sindakubwire katari jewe namuzanye. Rero niyo natashe ngize muhira, niho naciye mpamagara polisi, ubundi ize ifata urya mukobwa asobanure impamvu yagiye mu gikapu canje. Rero hari haje polisi gufata urya mukobwa,
niho rero nje na polisi ije isanga wewe uri mu byago bariko barakwiba. Rero nyakubahwa mumbabarire cane kuba ntababwiye hakiri kare ko urya mukobwa atari je namuzanye. Gusa iciza nuko woshimira Imana kuba nje nzaranye na polisi ahubwo tugasanga wewe wari mu byago. Mumba umusore nyene yazanye polisi zifata urya mukobwa asobanurire uno musore impamvu yinjiye mu gikapo ce. Noneho aje asanga uno mugabo bariko baramwiba ndetse uwo mugabo bagira banamwice. Umva rero wakabashimira Imana. Umva no kuri urakoze cane. Simbona n'uburyo nagushimira utabaye ubuzima bwanje. Mugabo nyene yarabirebye. Mugabo nyene yaraje gufata umukobwa. Undi uwo mukobwa asobanuriye impamvu yagiye mu gikapo c'uno musore. Noneho ndabira azanye abapolisi aje asanga uno mugabo yari mu byago bariko baramwiba. Mugabo yarumiwe. Gusa Imana irakoze igitangaza. Kino ni igitangaza c'Imana. Mugabo yari yihebye. Mugabo mu by'ukuri yaragiye gutanga amafaranga yose yakoreye mu buzima bwe. Ariko Imana irakoze igitangaza. Burya Imana irakora ibitangaza ca gihe ubona uko ubuzima bwawe bwanse, ca gihe ubona ko uri mu byago udashobora gucika, aho niho Imana ubundi ikorera igitangaza. Twasize umugabo bamutabaye ndetse na bya bisambo bagiye kubipfunga. Ubwo nanje ndakika ko uyu munsi nuko nguko kagenze. Nongera nshimira abamaze gukora subscribe kuri no channel ni shasha. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yari Tavo nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.